Ingwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo irakomeje gutwara ubuzima bw'abasoda b'abarundi ku muvuduko udasanzwe nkuko vyema bigaragara. Amakuru aradusumira muri no mwanya aragaragaza ko umwari wa MT3 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku buryo rero z'umwariko ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nubwo zoshizwe rero ku mwanya umunani. N'urubuga Global Firepower rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugaragaza uko ibisoda bimwe na bimwe nga mu karere k'ibiyaga binini bihagaze, rukaba by'umwariko rwarashize igisoda ca FARDC muri Kongo ku mwanya w'umunani, by'umwariko mu bisoda bitopfa kwisukirwa, by'umwariko n'umuntu wari we wese. Izi ngabo zirakomeje kugenda zikubitwa inshuro ku buryo buremere cane, zifise n'abandi rero by'umwariko bari imbere yo muri iyo myanya barimo rero nk'igisoda cyo muri Afrika y'Epfo kwa President Cyril Ramaphosa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri no mwanya aragaragaza uburyo urugamba ruhagaze n'uburyo ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, iz'aba FDLR ndetse by'umwariko n'abazarendo n'abacanshuro n'abandi bagiye batandukanye zikomeje kugenda ziratsindwa uruhenu. Harakomeje kuvugwa rero byinshi biriko birabera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi n'urugamba kugeza ubungubu leta y'u Burundi ikomeje kugenda by'umwariko iracicira cyangwa se iranga gutangaza ibyanya byo biriko biraba imbere ku rugamba. Hari abasoda b'abarundi bavuga ko rero ariyo makuru n'ubundi arasanzwe aratangwa, aho bivuga ko rero ku mirongo y'imbere ku rugamba badaca baravugisha kuri canga ngo basobanure ingene ibintu biba byifashe cange ukuntu biba biriko biragenda, ariko amakuru ateye ubwoba akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza uburyo abarundi bama aribo bari gushigwa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi barakomeje kwibaza amasezerano y'umwijima Perezida Tshisekedi yoba yaragiranye na Variso Ndayishimiye ku buryo abana b'abarundi bakomeza kugenda barapfira muri no rugamba. Colonel Muzinga arasanzwe arongoye ingabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba, biravuga ko yoba yamaze we guhunga mu nyuma y'uko kandi ingabo zose z'u Burundi zaje zisanzwe zirabarizwa nga muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko zaje zimaze kugenda zirahahungira ziherereye muri za Minova, zamaze guhunga zimwe zigahungira by'umwariko ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwariko hazwi nk'Ibukavu, izindi zikaba ziriko ziracungera ikibuga cy'indege cya Kavumu uko vyoma bigaragara mu rwego kugira ngo izo ngabo za MT3 zitoza kwigarurira icyo kibuga cy'indege. Amakuru yoma aradushikira rero nuko Colonel Muzinga asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba yoba yamaze guhunga. Ntiharamenyekana aho yoba yahungiye ndetse ntiharamenyekana nimba nawe yoba yahungiye ku ruhande rwa MT3 canga se by'umwariko yoba yahungiye mu kindi gice cyo gitakanye by'umwariko umuhari wa MT3 utari wojyamo. Ibi kandi birahuzwa n'abasesenguzi bamwe na bamwe bariko barakurikirana ino ngwano, aho bavuga ko by'umwariko igihe ingwano izerekeza by'umwariko ku rubibi rw'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, umuhari wa MT3 ushobora kuzokomereza mu Burundi mu nyuma y'uko Burundi nabwo bwarungitse ingabo nyinshi cyane ibihumbi n'ibihumbi kugira zijye kugwanya uyu muhari wa MT3. Hari amakuru rero yiba nze by'umwariko akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira agaragaza byinshi rero bikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda byibonekeza kuri no rugamba, cyane cyane amakuru y'imvaho, amakuru yihuta agaragaza ibara riko rirabera ku rugamba. Hari abasoda bamwe na bamwe b'u Burundi bari ngaha kuri no rugamba bariko barasobanura uko ibintu biko biragenda n'akaga ndetse n'ibara bariko barahurira ko naryo, ndetse ari n'amakuru yibanze turaza kugarukaho by'umwariko ya Colonel Muzinga asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu nongeye kubahereza ikaze muri kano kanya. Mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabahaye kaze muri no mwanya kuri mwe mwese mubasha kumviriza ikirundi n'ikinyarwanda, kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe mwese, ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri bice bimwe na bimwe mu bisagara bimwe na bimwe mu micungararo imwe n'imwe, mwese ndabahaye ikaze abari mu mavire,
abari mu kazi kagiye gatandukanye mubashe kutwumviriza kuri Burundi News TV mwese ndabateye yamu cane ndabahaye ikaze kandi namwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini cane abari mu bihugu bibanyi by'umwihariko bari muri Kongo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo no muri zindi ntara zimwe na zimwe turabahaye ikaze abari by'umwihariko muri Kongo Kinshasa muri Kongo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso abadukurikira bari muri Tanzania by'umwihariko kwa Madame Samia Suluhu Hassan ari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kirongoye na President Paul Kagame abari by'umwihariko mu bihugu nka Kenya kwa Dr William Ruto Samuel ndetse no muri Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni no mu bindi bihugu bimwe na bimwe hari abarundi benshi n'abanyarwanda babasha kutwumviriza mwese turabahaye ikaze kuri no mbonesha kure yacu kaze nanone kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nanone muherereye mu bice bimwe na bimwe by'umwihariko abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese tubahaye ikaze turanabateye yambo ari ubwa mbere shise ngaha bisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kwategurira ndetse no kubashikirizaho muri rusange kaze kuri mwe mwese byonde ko ano hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha yuko ibiganiro bishasha bitanguye ndabahaye ikaze rero kuri mwe mwese by'umwihariko munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwihariko mu Burundi ariko kandi tunakomereza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ahakomeje kubera urugamba ruremere cyane nk'uko bizoma bigaragara ahakomeje kuba by'umwihariko urugamba ruteye ubwoba aho muri kano kanya bivugwa ko hari n'ibiziga by'abasoda b'abarundi bihejeje gushikanwa ngaha ku kibuga mpuzamakungu cy'indege kimwe rudende cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ni mu nyuma y'uko rero indongozi zirongoye igisoda c'u Burundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba byamaze kugenda zirahunga amakuru ariko aradusomera muri no mwanya aragaragaza neza yuko Colonel Muzinga yoba yamaze guhunga icyakora ntiharamenyekana aho yoba yahungiye niba by'umwihariko yoba yahungiye by'umwihariko nawe Bukavu canga se ari ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nta urotahura neza aho yoba herereye icakora hari n'abandi bavuga yuko kandi yoba yamaze guhungira ku ruhande rwa M23 mu nyuma yuko ari go ruhande ruriko ruratahukana insinzi nini cyane ugereranyije n'izindi mpande cyane cyane kwa isiyo iri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo urugamba rurakomeje by'umwihariko guhitana abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara ndetse by'umwihariko inkuru nyinshi ziriko ziragaruka ku ngorane ziriko zirashikira abasoda b'abarundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ikibabaje kinateye inkeke n'uburyo rero leta y'u Burundi by'umwihariko itarimo by'umwihariko isigura neza canga se ngitanga amakuru ya nyayo agendanye n'ingene abasoda b'abarundi by'umwihariko bariko baragwa nga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hari umwe rero mu baduhaye amakuru y'imvaho cange amakuru yizewe ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba aho yama arasigura ndetse akanagaragaza byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bizoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira amakuru akomeza kugenda aradushikira cange by'umwihariko amakuru yama aradusumira muri no mwanya akaba agaragaza ndetse yerekana uburyo rero izi ngabo ziriko zirahura n'akaga karemere cyane cyane kwibara yabereye muri za Minova by'umwihariko muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo ibyaje gutuma uyu nguyu Colonel Muzinga aza guhunga kibuno mamaguru nk'uko bizoma bigaragara muri Minova by'umwihariko biravugwa yuko rero ingabo z'u Burundi zitogwanye ahubwo zarahunze M23 by'umwihariko itarahashika ayingiye rero ni ntahe y'umusoda ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yaragize ati ndabaramukije nge ndi umusirikare w'u Burundi ari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kandi ndakurikirana cane amakuru muca muratugezaho narabonye amakuru by'umwihariko aca by'umwihariko aragaragaza by'umwihariko ifatwa rya Minova agace ko mu buraruko bw'intara ya Sud Kivu ni muri RDC ati
narakurikiye byose kandi by'umwihariko ko mwanavuze yuko cari ikicaro gikomakomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi. Ndifuza rero kubaha umuco rero ukwiye kuko ngene byagenze ndetse n'uburyo rero byagenze kugira ngo abasoda b'abarundi bace barahunga ndetse na Colonel Muzinga ace arahunga ava muri bino bice ndetse n'ingabo z'u Burundi zihungiye i Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Aragize ati icambere no babwira nuko rero mu by'ukuri Minova by'umwariko kigeze kuba rero ari ikibanza gihambaye cane ku basirikare b'u Burundi by'umwariko bari muri Nord Kivu. Muzoyirabe by'umwariko kwikarata by'umwariko muzatahura impamvu Minova irahambaye cane by'umwariko kubijyanye n'inzira zicamwo rero ibintu bitunga ababa rero mu gisagara ca Goma. Minova rero iri ku nkengero za Kivu. Abasoda baravuye mu Burundi bagaca Bukavu baca burira rero ubwato by'umwariko bakururukira Iminova. Ufise Minova by'umwariko uroroherwa kuja mu tundi rero by'umwariko duce twinshi twa Nord Kivu mbere. Minova rero niho rero hari hashinzwe icicaro gikuru cya PC ca Colonel Posier Kizimana Batazira Amigi yari komanda wa brigade. Ubuho rero by'umwariko ndibaza murazi ko rero bamugize komanda wa division aca agaba brigade zose ziri hano by'umwariko uko ari zitatu afatanyije na Colonel Muzinga nkuko byoma bigaragara. Ariko muri Rusama 2024 PC by'umwariko yarakuwe Minova. Icyo gihe by'umwariko twari tubangamiwe rwose, twarabona ko rero M23 yagira idufatishe by'umwariko iminwe ibanje kutuzunguruka igafata imisozi yose iduhanamiye. By'umwariko ikicaro cyacu cyaraciye by'umwariko cyaraciye gishyigwa by'umwariko hejuru yaho bita Inyamasasa. Sinibuka neza rero izina ko ariko rero by'umwariko Buhanga. Igihe rero tuva Minova muri 2024 twarabanje guturira by'umwariko amabombe, amagrenade, amasase by'umwariko menshi kugira by'umwariko kugira ngo ntibirwe by'umwariko mu minwa ya M23. Mu nyuma rero by'umwariko haragarutse abasoda b'abarundi ariko bagira rero position aho bita Karungu nko mu birometero 8 byaza Minova. Baragumanye by'umwariko ayandi mu position mu misozi ihanamiye muri zo Minova nkuko aradushikiraza cyangwa se aya makuru yama arayaduhereza. Ibyarabaye rero by'umwariko kwa kabiri uheze kwigenekerezo rya 21/02/2025 ntabwo by'umwariko twebwe twogwanye muri Minova. Turamaze kubona rero position nka zose zo mu mitumba M23 izitwatse by'umwariko twarashimye kuvayo kare. Ubundi iyo abasoda rero bacu baguma rero M23 yari kubafatisha iminwe bose. Iyo mitumba by'umwariko ifashwe nta sanganirizo riba rero risigaye aho rero Karungu hose nabo bavy'umwariko bari begereye Minova bose baronse itegeko rivuye rero by'umwariko kwa Migi by'umwariko ryo kuvayo by'umwariko M23 by'umwariko itaradushikira tuja guhura by'umwariko n'abavuye Masisi ndetse na Ngungu. Tubona guhungira rero by'umwariko muri Sud Kivu. Muri kino gihe rero by'umwariko nta possession nimwe y'abarundi irasigaye muri Nord Kivu na Migi nka komanda wa division yarimuye PC by'umwariko ubungubu yarimukiye muri Sud Kivu ndetse by'umwariko nituzi aho Colonel Muzinga we yoba yarahungiye nkuko byuma bigaragara. Byukuri rero atabyo kubesha by'umwariko bigiyemwo M23 yaradutsinze muri Nord Kivu. Niko rero iby'intambara by'umwariko birahindagurika kumbure by'umwariko tuzokwibukiranya ariko kandi muri kino gihe twaraneshejwe. Nituzi ko rero M23 izomanuka ikadusanga muri Sud Kivu naho rero iyi misi itatu nta ntambara twebwe turimo twaramaze guhunga ku buryo bukomeye cyane. Uyu musoda abarizwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo yaragarutse ku byatangajwe by'umwariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. By'umwariko akaba yaravuze byinshi, akaba yaragize byinshi atangaza ndetse gushika ubu ngubu by'umwariko akaba by'umwariko nawe yaraje
yakomeje agaragaza ndetse anerekana neza yuko rero ibyo Brigadier General Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisoda c'u Burundi cyangwa ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi by'umwihariko mu Burundi yama agaragaza canke yama aratangaza ko byose ari ibinyoma atakuri na gukeya kurimo nk'uko byoma bigaragara. Yaravuze ati nanjye narakurikiye ibyatangajwe na Brigadier General Gaspard Baratuza by'umwihariko aho yama aratangaza amakuru y'ububesho, amakuru by'umwihariko atariyo. Ati narumvise ibyo General by'umwihariko baratumwe ko by'umwihariko yaravuze mu kiganiro yaratanze n'abamenyesha makuru. Zinovuga ngo yarabeshe kubera ariyo rero mvugo yo ku rugamba, ariko kandi ibyashikirije ntaho bihuriye n'ukuri. Baratuza yaravuze ko rero abasoda b'u Burundi bahagaze neza ku mapozisiyo barafise nga muri RDC. Narabonye ko rero bamwe bamwishiye ngo nagende akoreshe ikiganiro muri ngungu yereke abamenyesha makuru rero ingene igisoda c'u Burundi gihagaze. Pozisiyo nimwe by'umwihariko dusigaranye muri Nord Kivu zose MTSR yarazitwatse kuva tuyiteye muri ngungu tukahakaba by'umwihariko ibyarakurikiye nta zina by'umwihariko twobiha. Twaratakaje abasoda benshi n'ibikoresho. Nimba rero mbeshe kujya mwabivuze rero by'umwihariko Baratuza araza yerekane ibirindiro dusigaranye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo na birindiro na bikeya dusigaranye. Twarumvise uko ingene rero by'umwihariko yabatutse, yaravuze by'umwihariko ku masanamu y'ibiziga ndetse by'umwihariko ariko yararengeje by'umwihariko, ahubwo ikibi ni kujya rero by'umwihariko kwerekana amafoto y'ibiziga bimeze nabi by'umwihariko bijya nta numwe rero iyo bishima, kandi by'umwihariko mwebwe by'umwihariko nimwegeze muca murerekana ayo masanamu kuri ino mbonesha kure yanyu. Ico nico rero natwe by'umwihariko tubakundira, ariko kandi hari amafoto y'ukuri, harimwo rero by'umwihariko n'imiryango yamenyemwo rero abayo. Ingwano by'umwihariko yarabaye mbi cane, abasoda bacu barahunga abagenda by'umwihariko batajyanye ibiziga. Abasoda by'umwihariko baranagize ingorane, amasasu arabaherana, aho rero nituvuze inzara, aho rero bamwe batari by'umwihariko bagishobora kwiruka ngo bahunge kubera ikibazo cy'inzara. Ku kijyanye n'ibitigiri, uwovuga ko rero azi neza ibitigiri by'umwihariko by'abapfuye yoba abeshe. Icyo bakora by'umwihariko baraharura by'umwihariko bakabona patuyo by'umwihariko yose abisigaranye, bakabona ababuze by'umwihariko uko bangana. Burya rero tuzomenya neza abapfuye niyo MTSR yosubira by'umwihariko kwerekana abo rero yafashe miri, nimba rero by'umwihariko izobikora, ubundi nidushobora rero gutandukanya abapfuye ndetse n'abafashwe. Aho rero by'umwihariko kwibagira ko rero abapfuye baguma rero bongerekana, kubera harimo rero abakomeretse baguma rero bacikanira mu bitaro. Burya rero no muri hopitali militari i Bujumbura rero hari abatahanywe babandanya kuhapfira nk'uko byoma bigaragara. Naho rero mwumva Baratuza abatuka rero ntimucike intege. Twebwe rero turi ino rero turazi by'umwihariko icyo rero mutumariye nk'abamenyesha makuru. Ngewe ndi mubaje muri 2023 by'umwihariko nimwe by'umwihariko mwaciye muri yamiriza ingene twambikwa umwambaro wa RDC, kandi mumaze by'umwihariko kubyerekana byarahinduwe. Ahubwo rero nkeka mutazi ko rero na Generali Nsaguye by'umwihariko Pacifique mwatumye akugwa rero kuba G5 niwe rero yari yaratanze by'umwihariko icyumviro cyo kutwambika umwambaro wa FARDC kijya by'umwihariko cyaramukoze ko. Nimwebwe rero kandi mwarashimitse kwerekana ingene twahembwa ubusa by'umwihariko, aho twaronka amadolari aharwa muri 50 ku kwezi. Mwarasemereza by'umwihariko baramaramara, na cane cane yuko rero by'umwihariko mwaguma mwerekana ingene abatwara igihugu aribo rero bariko baradutungira ko burya haraciye haba impinduka ikomakomeye cyane ku kungene baduhemba. Narumvise by'umwihariko Baratuza avuga ngo nibanga, ariko by'umwihariko narabonye ko muyazi ayo turonka by'umwihariko nibijyanye no gufasha abakomeretse canke gushigikira
imiryango yabuze by'umwihariko hariho icahindutse nyuma yaho by'umwihariko mukoreye ikiganiro kinini cyane by'umwihariko ku bigendanye by'umwihariko n'ingene abasoda b'abarundi baca by'umwihariko barapfira. Hariho rero by'umwihariko groupe y'imbonerakure hari groupe y'imbonerakure ikomeza kugenda igaragaza ndetse inerekana ibara ririko rirakogwa nubwo rero yobeshyigikiye leta, gusa bikogwa mu kajagari by'umwihariko mu kimenyane n'akarenganyo, ariko kandi murabandanye by'umwihariko kubishira ahabona ndazi ko rero nabyo bizoca birahindura. Ati mwaradufashije na cane cyane igihe mwerekanaga ko rero twari tubuze ibikoresho ingene amahera yo gufungura yariko rero aribwa n'ibindi, burya mwarakuje by'umwihariko abakoroneri babiri bose bari mu baturongoye kugeza aho rero bazana Migi. Kujya rero mwabivuze Migi arafise ico rero arusha abo bandi bose, ariko kandi n'ubu inyifato y'abakuru rero si nziza, nta mwanya by'umwihariko wo gutegura ingwano bafise bibereye by'umwihariko mu byo rero guca amahera gusa, nabyo rero nyine murasubire muce murabimenya. Ico by'umwihariko icico by'umwihariko kutwaka telefone burya cyavuye kuri mwebwe by'umwihariko imbere yuko rero bazitwaka abasoda bose baba bariko barasoma ibyo rero mucisha by'umwihariko ndetse munatangaza by'umwihariko ibyo mucisha ngaha by'inobonesha kure. Ntimushobora kwibaza ingufu rero mwari mufise ku basirikare byarateye ubwoba rero abatwara igisoda bagira aho rero bibaza kushobora kuronka amabanga yose y'urugamba by'umwihariko naho babatuka ibyo muvuga by'umwihariko barabikoreramo cane, kuko rero by'umwihariko barabona ko by'umwihariko muba mufise amakuru y'ukuri nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira arerekana akababaro ndetse n'ibara ririko rirakorerwa abasoda b'abarundi mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko buke nubwo rero baca barambugwa amatelefone yabo kugira ngo tuzoca turaronka amakuru y'imvaho. Hari na zimwe mu ndongozi nkuru z'igisoda c'u Burundi by'umwihariko zarungitswe muri Kongo baca baraduhereza amakuru agendanye n'uburyo urugamba gwifashe. Tuzakomeza kugenda turabashikiriza amakuru agendanye n'urugamba ndetse n'inzira itoroshe Burundi buriko buranyuramo ku basoda babwo. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere kugaruka mu kanya turabera hamwe ibindi biriko biravugwa.